Hello and welcome kuri Gitega Entertainment Tv. Ndaguhaye ikaze uriko uradukurikirana ukaba uri mu ntara yacu nziza ya Gitega cyangwa mu zindi ntara zigize igihugu cacu c'u Burundi. Reka ndaguha ikaze cyane. Gitega Entertainment Tv akaba ari ubwa mbere mvise iryo jambo. Ni TV online ica kuri Facebook ndetse no kuri YouTube, idushisha ko ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye, haba ibiganiro vya entertainment nyene, sport cyangwa umuziki, haba ibiganiro bijanye n'ingo n'imiryango, ibiganiro bijanye n'irondoka rijanye n'amagara meza, ibiganiro by'uburimyi n'ubworozi, ibiganiro byo kwiga indimi ukaba ukunda kwiga indimi, cyo ni ibiganiro vyiza cyane, igifaransa, icongereza cyangwa izindi ndimi zose zigiye zitandukanye, ibiganiro by'abana ndetse n'ibiganiro bijanye n'ijambo ry'Imana. Ukaba ushaka kuryoherwa ndetse wongera wiga, Gitega Entertainment TV ni TV online yawe nziza yo kuraba. Ugire subscribe kuri YouTube canke ugire na like kuri page yacu ya Facebook, aho hose turahari, wandika Gitega Entertainment TV Lilia Kezimana. Mugiye kuza murabana nanje mu biganiro byinshi bigiye bitandukanye byoza biraca kuri Gitega Entertainment TV. Nibaze ko tuzobana neza ndetse tuzoryoherwa kuko ibiganiro bishushe cyane bigiye kuza biraca ngaha. Nizere ko muzobana natwe ndetse mubandanye mugira partage, commentaire zanyu turazikeneye, mugire like na subscribe, mwiteguriye ibiganiro bishushe cyane byoza biraca kuri Gitega Entertainment TV. Reka ndabashimire cyane ndetse nzere ko tugiye kubana neza naho ubutaha.